komanta turabe ntuzi na jeme setu subscribe mahejeje dibads bahejeje ugasanga video ifise mire views hariko commentaire zitatu n'abantu baravye ntibazi kwandika oya ivyo si vyiza iyo ngeso bayihebe iyo ngeso barabe bahindure oyaha Clavier none zaba ntizikora oyaha ndasavye bako abantu babagabo baba jeune ubu murafise ijambo vuga muri commentaire nta kibazo murabona ko turanakunda gutwenga nk'ubu ndazi ari umuntu yarameze ngo ndaza avuye ariko aratwenga none si yarigishishwa akabuto k'indimu ugasanga ameze ngo oya ndasavye ugasanga ameze ngo uramaze kurya ikibuto cy'indimu reka ndasavye rero mwige kuryoherwa ubuzima ni buto ndasavye muryohevye aha kwisi no kuryohevya Madame Sandrine akajambo wobwira abakunzi ba filme ndundi n'abakunzi basanzwe bakurikirana filme zawe uvuge n'ahantu bashaka kurorera filme yawe akajambo nobwira abakunzi ba filme ndundi n'abakurikirana bose amasinema yacu kubera harabo muri diaspora bazikurikirana n'abatari abarundi bazikurikirana nuko bobandanya bazikurikirana badufate umugongo badutera intege nabyo birafasha natwe twiyemeje ko tuzobaha ibintu bitomoye kandi cyane yego abazikunda nabo canke abarundi bose turasabye kuza baradushikira dukenera ibintu byinshi tuko turakira filme turakenera amazu amahoteli amashopu ububare ibintu byinshi cyane tuko turakora filme turabikenera abumva uwo mutwaro turasabye baze baradufata umugongo kubera n'igikorwa c'Imana ahantu bashaka kurorera iyi filme muriko murategura ni he filme izoja kuri Wise Human TV bayitege mu kwezi kwa Mars ni filme zawe tuzibona mu ma YouTube atandukanye bigenda gute kuko tuzibona harizo tubona muri harizo tubona muri JC harizo tubona muri Burundi TV harizo tubona kuri channel yawe ahantu hari official botora filme yawe ni he ubu jewe hano hari official botora filme yanje ni kuri Wise Human TV niho bazoyitora hanyuma uyibonye ahandi kuma YouTube atandukanye muri JC TV canke ahandi bon nama contrat tuba twagiraniraniye yes tuba twagiraniye muba mwagiraniye nivyo cyangwa mwagiriraniye ni kirundi kontra tuba twagirane wow amasezerano tuba twasezeranye turafise ukuntu tuba twabikoranye umva muyibonye hajya muzoyirabe kandi muryoherwe iri kuri Wise Human TV ariko rero ubu muzorabe kuri Wise Human TV mugende mugire subscribe sabone nagakengere mufite akandi kabazo muradutunga gato akandi kabazo naringiye nakubajije baravuga ko muri filme ndundi habuze ubumwe bw'abakinyi b'amareresi uri kuraraba harabuze yuko twobona nk'imigwi yose tukabona abakinyi bakina mujya mugwi bakinye mundi mugwi uri kuraraba abakinyi bose usanga umenga bafise agace kabo ko bakinamo biragoye kubona filime irimo abakinyi bo muri muha mukaza muri ntahangwa abo bakinyi bo hagati mu gihugu habuze iki bon no kudashira hamwe n'urukundo ariko nibaza ko ari cyo gikwiye kubera bon nongera mbwira n'abantu bafise ama groupe bakina amasinema groupe bakayugara babihenze cyane kubera sinema ni projet umuntu akora kandi nimbubona ufise groupe ufise nk'abantu nka 30 bagize iyo groupe yawe ukaba ufise n'izina canke ari societe hari igihe uzokenera iyindi public
kubera ukuntu umuntu yandika ama histoire atandukanye niko akenera n'abantu batandukanye umva wagumije groupe iri ferme nyene atawinjira atawusohoka nibaza ko iterambere rizo kugora kubera nimba muri groupe yawe hariyo batama babiri hari igihe uzokwandika histoire izokenera batama 10 umva warugaye ntuzogenda kurondera uzoshukina ibintu nyene bitabaho bitajanye na histoire yawe cyangwa usanga uri kuririmita muri histoire uca wandika histoire uravye abantu ufise ma groupe yari mutuyoya mugora ko tudukinisha abantu rero bafise ama groupe bugara uti nta winjira. Madame Sandrine uyu munsi wo mukenera amukinishe muri filime yawe afise casting abonye ahantu ashaka gukina Madame Sandrine aje kumwitura mufashe gukina yoza gukina tubanza kuvugana nkumva histoire n'ibyo nzoza gukina kubera wabyumvise singe n'ibintu byose ndafise limite niya histoire ucoki histoire ntokina nese nabikubwiye je nkina amafilme crédit nkina filme disoneye noneho byumva umve izitisoneye ku buryo uzo gukenera avuga ati iyi filime ni isoneye sinoyimuha reka ndamwishurira nawe ushitubwira filime wakinana okay reka ndamwishurira nk'ubu dufate nk'amafilime yo kuvuga ngo ndagiye mu gitanda cy'umuntu ndaryamanye n'umugabo w'abandi ugasanga impuzu zose nakuye nk'iyo vraiment je ntayo nokina iyo nta n'ubutumwa ubutumwa novuma ndabutanga mu yindi sanse mugabo pana ku gitanda nakuye impuzu zose n'umugabo atari wiwanje kandi naho yo bari wiwa nako twakubwiye twebwe dukina amafilme chrétien kandi twebwe turabarundi kazi hariho ivyo tutashobora kugira imico yacu yakaranga ko barundi hariho ivyo tutarengana nta murundi kazi ahena imbere ya kamera uza guhena gute umurundi kazi si wo guhena umurundi kazi si wo oya ariko afete ngira wavyumvise twe dukina amafilme crédit filme kreti nawe urabizi ingeso z'umukristo nyene uzibona nakugenda uhena mw'ibarabara wambara indiri hejuru umugongo uri hejuru amaguru ari hejuru ishwi n'amagara ibyo ni muri nawe dori oya sinshobora vraiment hari ibintu twarenganye kandi twebwe kubisanzwe message zose turazitanga mugabo nkuko twakubwiye turabakristo turamenya ingene tubitanga namba ari ivyo by'ubusambanyi niki hari ukuntu tubigerageza nico gituma nagutumiriye nawe we kuzoza kuraba iyo filme turiko turategura turafise ukuntu uwo mvuze wewe wese uri kuraturaba ntimwave mwibaza ko mvuze journaliste rero nashaka vraiment mutwitabire izo filme muze muraziraba kuko kenshi wasanga abantu bose bavuga ngo Kanumba abantu nyene bo hanze ngo Vincent Kigozi urumva ubu rero natwe mu Burundi turashushe hariho ba Oprah mu Burundi hariho ba Vincent Kigozi mu Burundi rero vraiment turashaka abarundi bamenyere gukunda ibintu by'iwabo kanatsinda turi muri leta nkozi na leta mvyeyi rero nansenzi rero twege turiko turakora kugira turabe ko umurundi mugenzi wacu na atazoba ari mu Burundi ashobora gukunda filme yacu y'abarundi muvuga ko izi filme mukora n'ubutumwa mutanga nta kintu cya business cy'amafaranga kirimo n'ubutumwa gusa on va bavuga l'évangile c'est gratuit mais l'évangélisation paie ubutumwa ni kubuntu mugabo tuko turabuvuga ubutumwa turakoresha uburyo nicyo gituma rero agasinema gasohotse turadushaka abantu badufata mu mugongo bakagura udusede twacu canke kugira commande kuri flash tukabuba hanyuma bakaduha quelque chose none tutarose uburyo nta nakimwe twokora umva uburyo turabukenera kweri ubutumwa ni kuri gusa muga turakoresha uburyo bwinshi turiko turavuga ubutumwa nicyo gituma tuba dukeneye uburyo
turazigurisha amasinema yacu n'ubu uyashaka tuca tumuha, turazigurisha ziri ku isoko. ego na cyane cyane unyibukije ikintu ndibuka yuko ambasaderi uri Nyamitwe yaravuze ati industry ya filme ni industry nk'izindi nk'uko hariho industry zihingura ibintu zikora impuzu zikora ni industry nk'izindi ni industry ikwiye gushigikirwa na cyane cyane nibaza yuko ari nk'ikintu ubushikiranganji bw'ubudandaji bwari bukwiye gufata mu ntoke bukazana ababwizatunga bagashiramo imitahe nk'ubu haraje mu bwizatunga afise Emiliare ashaka umusigurire neza uburyo ashize Emiliare muri filme yozigaruza bamusigurira gute avuga ati ngaya ego jewe ndi tayari ku investinga muri filme uwo musigurira gute kugira uwo mubwiza tunga ashiremo amafaranga kandi yashizemo yo yaronka uwo musigurira gute mana yanje kujya nyene ibindi bintu byinjiza niko na filme yinjiza muri filme urashobora kwinjiza amahera mu mihinga itandukanye ugize lancement kwagurisha amafilme canke lancement abantu bakinjira barishe canke no kuri YouTube amahera urashobora kuyinjiza biciye muri filme rero kandi n'abarundi babimenya abarundi canke abandi bantu bose batwumviriza kuraba filme si ugutumwanya su beshi babitsa ngo no tugenegene utuntu nyene past time tudafise umwame umenye nimba wiriwe ku kazi wiri urakora nimba umaze isomene yose uri umu economiste canke uri mathematicien canke uri umudandaza wirirwa mu giharuro urakenera umwanya wo kwihorasha mu mutwe aba psychologue nibo babizi nushobora kubaho imisoso wa muri stress mugura vya film urumva mutwe ko hagize ukumva uri areze umva film ni divertissement nimba abantu bahora bagenda bakoga bakigira sport kugira bumve mu mubiri bameze neza mu bintu bituma umubiri hamererwa neza ukumva uragiye ukumva stress ziragabanutse sinema irimo umva rero abantu baze bige kuryoherwa navyo ni sawa nibagume muri Gatonya ntamuciriyemwo nk'ubu hariho umuntu ushobora gusanga ari muri situation runaka ugasanga nyene arababaye ugasanga iyo sinema twakinye ihuye n'ibintu nibihe arimwo ugasanga yari ko ariheba timbegano bigenza gute yo kwita mu ruzi yo kwita mwibarabara ngo imodoka zimugonge muga nk'iyo sinema yaca yiravye agacabona kumbe bimwe ndimwo nibi bariko barakina agacabona n'ingene yo kwitwara n'inyishu yotorera umuti w'ico kibazo ciyo yego. Sandrine tiko turabindi bihugu harabaho ama website bagurisha kama filme ashaka kushira ku filme ukaraba filme bakariha ariko mu Burundi umenga nta nimwe turabona habuze iki kugira mu Burundi turonka ama website dushaka kuza turagurisha kaya mafilme yacu bakayaraba nko turaba ayabandi canke habuze iki kugira hashe ko aho ba filme yo mu Burundi ja kuri Netflix ndazi birashoboka ibaza ki ntambanyiri nuko ibintu filme ntabwo ari terrain yakoreweho kuva kera mu Barundi cyangwa ari terrain imenyerewe gukorerwako muga ubu ibintu tuko turabona tuko turarondera andi ma strategie ubu amafilme tuko turagira dushirako n'izindi ndimi dushirako sous-titrage ubu nidukina ibirundi gusa urumva tuko turatera twavansa tuja handi hantu umva kugutanga filime iri mu kirode gusa y'abanyamerika bazokwiboba no kuri kwimara mugabo tuko turavansa turaba turashiramo amasous-titrage y'icongereza kugira kame umuntu wese ntizizora babarundi bonyene abarundi turabakundana turabarundi mugabo ifoko turenga imbibe ivyiza vy'iwacu tukavyereka abantu bose cyangwa ubutumwa tuvuga bugakwira isi yose ego ngira bizokunda nyene umva twaravuye ahantu haraho tugeze naho tuko turaja aho rero mu tuko turaja kuri Netflix ahantu hose donc shaka gushira en ligne ikintu cyo bakakigura tuzohashika buzoce gusa nizire yuko ururimi atari cyo kibazo kuko twaraba filme z'abahindi tutanavyumva gusa rukuraba image kagumura bifitero ko tutazi ariko man karabakse bagize ego ega mugana niziwacu mu Burundi harabaziraba
mugabo urumva ntivyoroshe nyene biragumye kuraba filime tumva ururimi nawe ukaraba gusa amageste ntivyoroshe mugatuko tuko turatera imbere ni bukebuke nizire ko bizoza hama nkama ndakwibutsa urashaka kuba waravye ikiganiro turakora subscribe je abantu badakora subscribe no kuri je sindabihanganira na gato bagire effort je turonka ama award mu Burundi ya YouTube habuziki kugira bafyonde babaze habuziki gantuze gira effort na gatonya ba nagakengeri bucya. Okay, bravo. Ntimwibagire no kuja kuri Wise Woman TV kugira azoshe kubona iyi film. Wise Woman TV built her home, her country, her church. Nibindi umugore w'ubwenge arubaka igihugu umuryango ishengero. Yes, genda kuri Wise Woman TV ugire hajyanditse sabone ufyonde pyo hacaza kantu kameze nk'agakengeri murakabona kajya masengira bakaturika baragashira hejuru kajya ka imisigira yindire kajya utufyandako pyo hanyuma uzore wibonera ibintu by'aba wise aba wise nyene bagezweho tubibona navyo abagabo bicako kuri Wise Woman ahantu hari umugore hari umuwise woman n'umugabo arajamo n'umwana n'ahantu hari umugore gashaha buriki ahantu hari umugore haba hari umugabo haba hari umwana tu hari byose birukange mwagiye okay camugaruka ngaha rero uretse filme nibihe bikorwa bindi bitegekanije kuzuracisha muri Wise Woman TV tuko tumva Wise Woman TV umengana ikintu kinini. Wise Woman TV ni mbonesha kure y'abakenyezi ubwenge mbonesha kure umukenyezi w'ubwenge mu Kirundi haracika ibiganiro bitandukanye cyo gituma tukatumira abantu kuja kuraba ibiganiro vyo guteka ibiganiro vyo kwiteza imbere entrepreneuria ibiganiro vy'ingo ibiganiro vy'abana turabaye kaze mwese kuri Wise Woman TV mugende murabe hariko ibiganiro vyinshi hariko n'amasinema agiye kuzaracako kuri Wise Woman TV kwera twarabonyera baryohera ariko n'ibindi biganiro biracako kwera ushaka kwiga guteka kuri Wise Woman turagwaye ikaze turakinjika gateka umusosi uvuze umukenyezi w'ubwenge gato duce tugacako gato turengana twibandaniriza abakenyezi benshi usanga bataritahura ari abakenyezi akivuga ati akakazi nako nokora nakaba abagabo cyo gasanga abakenyezi bo mu gihugu hagati ugasanga ntibitahura ari utuntu bashumva umenga muri bo ntibokora akajambo kamwe kuri bo icyo nababwira abakenyezi bamenye ko bashoboye ntibaze baragenda mu ibarabara barekrama agateka k'abakenyezi dushaka kungana n'abagabo wewe ushaka kugana n'umugabo gute bube kora ivyo ushoboye werekane ko ushoboye hanyuma ivyo vyo kungana no kutangana uzobiraba ivyo arivyo je nico babwira kwera je bariko barabivuga bijye bintu birangiye mu mutwe dushaka kungana n'abagabo ikintu bakubujije ni giki gukora abagabo ikintu bakubujije ikoresha ubwenge bwawe ukoresha amatara yawe kora ivyo ushoboye urabe nabo kutazoba umuntu w'agateka n'ivyo murekrama baze bararekrama ibintu birekramika ibintu bishoboka apana kurekrama ibitari ivyo ushaka kungana n'umugabo ushaka kugira ubwanwa ugire kungana koma Imana yararemye umugabo imushira Imana irema umukenyezi umushira ngaho rero umuntu wese arafise ivyajejwe uko ameze uko angana n'umugabo arabifise umukenyezi arabifise cyo tuzi cyo nka twege twemera ijambo ry'Imana umugabo n'umwami n'umutwe w'urugo umva abakenyezi kandi si kuvuga ko umukenyezi ari amaboko canke amaguru canke iki oya n'umukenyezi nyene kandi arashoboye hari ivyo ashoboye vyinshi cyo gituma rero tuhamagarira abakenyezi bikuremo ubunebwe abakenyezi bose ngo iki naco noshobora ngo igishoboye abagabo gikore nicakunanirura kirekera abagabo mugo gishoboye gikore dore nibavuze gateka kumukenyezi wumva iki agateka kumukenyezi
aho harimo ibintu byinshi. Agateka k'umukenyezi vraiment genda cumva numva kirimo ibintu byinshi. Nibi nyene rega twarahagurutse. Kera urazi bavuga ngo nta mukenyezi ngo ashobora ngo gukora iki niki. Nk'ubu turiko turakina amafilm, ubu hasigaye hari abakenyezi bubaka. Ubuho ico kuja mu gisoda uraza abakenyezi ntituri inyuma. Bashinjira ubu unya abakenyezi turashushe. Filme twaratubona menga none umukenyezi agiye gukina filme umenga bariko sinzi ingene bamufata mugabone ne twege bonaga ntuze hari ico tubaye naho ntaco tubaye ntidushira isoni nukugira nyene twereke ko natwe abakenyezi twasokoroye amaboko kanatsinda muraze ko bavuga umukenyezi ni maboko igihumbi. Rero abakenyezi duhaguruke natwe dukore kugira duharanire ako gateka k'abakenyezi kacu. Hari abagabo babona abakenyezi ariko bakora utuntu batari bamenye bakora mu rugo bavuga ati haye umugore agira atangure kwiganza. Oya ni kuba chini ya ulinzi kabisa. Naho woba uri presidente menya kuri umudamu hejuru hari umugabo. Turakora ivyo dushoboye vyose muga tukamenya ko hariho imitwe rero nabo bashinga ntahe bacu. Nibi inye naho tubikora yego baratwemerera mugabo sinoshoka ngenda ngo mbanza kubivuga nkabimenyesha kamenya ni ngo nkaca nigira hari abakenyezi usanga bakaze bakifatira ama program uko bishakiye. Oya n'abakenyezi bakubita abagabo birabaho. Mbega mana yanje uwo uramo aho muzomwumva muze mumunzanire tuyage gatonya hanyuma ndamwereka ingene kuba chini ya ulinzi bisigura. Wise Woman TV yacu irerekana ibintu byinshi kandi irigisha amasinema nk'uwo vraiment aje. Hari ni sinema mbere twigeze gukina umenga umugore w'ubwenge niwe twabishizemo. Hari abagore usanga bashira isoni badashaka kubaha abagabo muga twebwe turabigisha ingene bikwiye kumera. Yego muga hari n'abagabo bakubita abakenyezi nabo nyene babireke vraiment bagire effort babireke nabo babihebe mwe bazopfa muzamura bakubita nk'inzoka abashaka ivyo gukubita bagende bige kuvuza ingoma baze barakubita ingoma bagapana gukubita abantu babareke n'ingoma bazikubita kuri programme ne bapfa na Bibiliya iravuga ngo uronse umugore uburonse ikintu ciza none umukubitira iki vraiment ivyo bintu vyo gukubita ikintu ciza agashugwa ga fleur Imana iba yaguhaye vraiment none ayo maboko nimwofuma muzamura bahayambi basapa ni ibintu vyo gukubita nk'inzoka kubitation ibintu vya kubitation bafata ingoma baze barahura ingoma nizo Burundi turabi isi yose irabizi bafata ingoma bagabo b'abarundi bose bahora bakubita ngira baba bumva ibintu vy'ibiforce satanique c'est satanique baze barakubita ingoma basi bijya biforce canke bakubita inzu bibambaza ego bakunze ba Buja TV n'abakunzi ba filime ndundi muri rusange ndabashimiye cyane gose mwe mwafashe umwanya mudukurikirana muri abavyinshi mwumvise byinshi ukaba mva araho bagukoze ko kuri wewe rabuhindure canke nimba ari cyo wumva ukuye gukora uhindure. Yari Simple Simon Pro nk'amanda bashimiye cyane gose mwe byimva mutima. Sandrine na Dorine ndabashimire cyane izere ko hirya y'ejo nitwabakenera kandi tuzosa tuganire mu dwaka kanya. Okay, waruvuze yari Simple Simon. Yeah. Okay, murakoze turashimiye Buja Today TV vraiment. Kudo chapeau. Mwakoze kuduha ikiganiro asha nundi musi muturonde tuzoza piu turiruka kandi turazi ko namwe mwaryohewe muze murayikurikirana mugire partage commentaire turabe ntuzi na j'aime c'est tout et subscribe mwahejeje divads bahejeje ugasanga video ifise mire views hariko commentaire zitatu n'abantu baravye nibazi kwandika oya ivyo si vyiza iyo ngeso bayihebe iyo ngeso barabe bahindure oyaha Clavier none zaba ntizikora oyaha ndasavye
bako abantu b'abagabo b'abajene ubu murafise ijambo vuga muri commentaire. Dorine nawe tugushimire cyane. Ego mwakoze kandi n'ikindi gihe nta kibazo murabona ko turanakunda gutwenga nk'ubu ndazi ari umuntu yarameze ngo ndaza avuye ariko aratwenga none si yari igishishwa akabuto k'indimu ugasanga ameze ngo oya ndasabye ugasanga ameze ngo uramaze kurya ikibuto cy'indimu reka ndasabye rero mwige kuryoherwa ubuzima ni buto ndasabye muryohevye aha ku isi ni ukuryohevya. Ndabashimire cyane gose murakoze mwari kumwe na Simon Pro kuri behind camera twari kumwe na Fibat murakoze cyane gose.